Indirimbo y'uno munsi ni Teach the World, igisha isi ya Lucky Dube. Dufatanije na Lucky Dube turabwira ikisi. Ntibagire gukora subscribe kuri YouTube channel Bavale Translator kugira ngo ubutumwa buri mu ino ndirimbo ntibugucike. Birasaba za miliyoni z'abantu kugira ngo bubake izina ryiza, ariko birasaba umuntu umwe w'ikijuju kugira ngo asenye ibintu byose izo miliyoni zakoze. Isi iza abanyagihugu bawe nk'abanyarugoma muri iyi si. Isi izi igihugu cyawe nk'abantu babangamiye isi. Rero niwikubita agashi kugira ngo igihugu cyawe gisubize agateka. Biragusaba kwigisha isi. Niyo mpamvu rero ngiye kuririmba aho uja hose. Igisha isi, yigisha ukuri. Igisha isi ibijanye n'abanyagihugu bawe kandi babwira ukuri. Ibijanye n'igihugu cawe igisha isi. Yigisha isi kandi yigisha ukuri. Ibijanye n'amadini mu gihugu cawe ubigisha ukuri. Indirimbo ni Teach the World ya Lucky Dube. Uriko wumva ubutumwa ubifashijemo na Bavale. Intererano ushobora gutanga ikomeye kugira ngo iki gikorwa kibandanye ni subscribe kuri YouTube channel Bavale Translator. Ati igisha isi, Teach the World. Birasaba ubuzima bw'abantu miliyoni nyinshi kugira uronke icubahiro ukwiriye. Igihe abantu bakureba, bamwe bashobora kwiruka miliyoni z'ibirometero. Isi iza abanyagihugu bawe nk'igihugu c'abatekamutwe. Umuntu wese ari iruhande yawe yagakwiye kwama ari maso. Isi izi abanyagihugu bawe nk'igihugu cuzuyemo ibiyayuramutwe. Umuntu wese ashinja abanyagihugu bawe kuba ari bo babangamiye isi bayisenya. Rero niwikubita agashi kugira ngo igihugu cyawe ugisubize agateka. Aho uzoja hose igisha isi. Ibijanye n'abanyagihugu bawe kandi babwiza ukuri. Bigisha ukuri. Ibijanye n'umuco wawe kandi bigisha ukuri. Bigisha ukuri. Igisha isi kandi yigisha ukuri. Ibijanye n'idini. Iyo bigisha ibijanye na Rastafari. Bigisha igihugu cyawe. Bigisha ibijanye n'iki. Wigisha ibijanye n'abanyagihugu bawe. Wigisha isi. Indirimbo ni Teach the World ya Lucky Dube. Ntibagire gukora subscribe kuri YouTube channel Bavale Translator. Indirimbo y'uno munsi ni Teach the World, igisha isi.